nawe nihakanye nawe uhari nawe nihakanye arahari guseka ndabintu ko yashaka kuvuga maze kubivuga ahantu henshi ngo sinasubira ko oya surprise ibiki ibe oya mbiriza nakubwire imbere ya byose kwanza izo kamera ubanze muzizina nta kintu kinini ndabizi ko mugabo nyine Tony ari mu rukundo maybe birabaho gusa nabyo nzi n'ukuri Tony ari mu rukundo neza oya zimwe nkuko mwiza mwana yanje wakunze ba Steve tena gusabye basi ndabigusabye siko tukorane ikiganiro hanyuma basi ibindi turaza kumenya mu nyuma abifute ahubwo Fabio hano ibintu birakaze kwe biruka ibyatubaye kwa nene tutazimije kamera zimya kamera STV every story matters. Hello my people, it's another day, it's another blessing kubana namwe kumusikundi bakunzi ba STV. Murakomeye, murahumeze neza. No munsi dufise umukobwa mwiza cyane gose. Bakunzi ba STV no munsi ndahezegera amaso yanyu. Agiraze kundaba, dufitane gahunda no munsi. Nazi ko tuzakorana ikiganiro. Sinzi kaza no kuvyemera, muraze kumubona abenshi murakunda kumukurikirana mu sinema atandukanye, antuka muca mumwibwira. Rero reka turindire niyo yaza kuza, mwana ko ndiko ndagira nyarutsa kugira niyo yaza kuza akadodora cameraman ca duga hejuru mu giti, ndaheza kugerageza kumwambika mikro tuvugane ukuntu bizogenda. Mugabo mu nyuma genda baza kaza kutwemera kuduha ikiganiro, asanzwe amenyereye kamera. Bakunzi ba STV mube muduteza amaso umwanya niyo yaza kadodora cameraman avaduga hejuru mu giti kugira tubashe gukora buke tuhaze kumuganiriza kugira turabe yuko twomwinjiza mu kiganiro hamaheza kiduhe. Fabio wanu tugumu muraba hanyuma amaze kudodora ca twinjira tuduga mu giti. This bakunzi ba STV Sonia, ça va? Umeze neza? Uraho? Uraho. Karibu? Amakuru yawe Tony? Umeze neza? Isi myinshi kweli? Kuhibana n'amaki? Umeze bien? Amakuru yawe? Ko uburyo TV twanye gahunda ya 14h uje 14h20 vraiment. Va ari kundera muri Chine kubona rero sasa mu bintu bya mafilm. Umusere nyine dukine challenge tutaraja ko. Siko? meze gute kofika basi. Kwanza uri umufano wa Real sana ro. Cyane gose. Cyane gose. Gira challenge gatonya. Watse gukina amafilm? Watse gukina amafilm irayitse kari microphone. Si. Ndakakwambike hama ndabukuntu ni mama microphone be. Nenda kubazi. Kugira ndabikwerekeye bisaba microphone kwera. None umva je nyine kunyereka nyine ama preuve nyine shobora kuvuga ati ibi ni sawa cyane gose. Ubinyereke neza kwera. Yego shatonye se nibisanzwe. Sinavyibaza. Kugiye mpamvu se. Je naravye kuntu kina deja navuga ati umuntu ari professionnel. Navyo uvuga ko hari ama microphone nuko hoba hari kamera nta kamera ihari none tugira dukine film nta kamera ari mugabo urumva reka nacu basi tugerageze siko ndakakwambike bana ko nikanakije ntibona ndakakwambike hanyuma Jean tumere nk'abariko baractinga dufate nka movie y'abantu bashwanye nk'umugabo n'umugore bashwanye siko none tone nenda kubaza kwa jewe naje kuraba kunda mutsa naje gukina film none ngaho ya urumva nasi profite de l'occasion uzizosohoka kubona urazokumugenda tonye nk'uburyo sinzaho zoburi urumva nta profite umwanya gica bigenda gute ndikashaka tone ndakwambika siko reka turabe ukuntu uvuga yuko ushwana hasi
ukuntu wamushwangiye bukebu no munsi je sinibaza kuko biri normal uye umva no ukuntu kakubereye rero sasa uyu munsi uri si ukumeze neza je nuko Tony aracari kenzo ubwira yuko nafashe ibiki yashobora kuba wafashe akantu je sini mbwa usanzwe gufata amazi mu buzima busanzwe none nubizi nta kintu nta nzoga nta kiniki oya Fabrice manu kuvuye muri ico giti sha Fabrice ari je no kuri vraiment Tony musi nyibunyica nyibunkoziki ni mbere tunabonanye mugabo Jesse nico nkoza no kuri kw'Imana babarira Dani Fabrice manuka bukebu yabakunze bativuga akazi kacu n'ubugese nashatse basi kukubitira surprise basi surprise ibiki oya mbiriza nakubwire imbere ya vyose kwanza izo kamera ubanze muzizimya kamera kweri gutwaye kitone umviriza oya ivya kamera je namwe nta kintu kimwe twavuganye kuvyeke kamera mubanze muyizimye imbere ya vyose nta n'ikindi kintu dusubira kuvugana nawe utarazimya kamera tukore Tony naguhamagaye none umviriza nimero yanje urayifise twariko turavugana kweko utigeze umbwira yuko ushaka ikiganiro nitwe kuvugana tugapanga ivy'ikiganiro utarinze kugira ibintu nzi yuko utaza kuvyemera Tony je nagutoje ugira nza n'umuntu ngamba namaze kumutoza mba namaze kumenya ukuntu abasanzwe ameze hano wambwiye yuko nivyo bintu vyumvise cyo nambloka none uwo muntu yabikubwiye ninde waranyegere je nawe ntitwavugana none kwe nimba nayo nzenza ngaha wari kwanza ukabimbwira simfe guhuruduka ngo nje mu biganiro ibiganiro vy'amavi reka sindabikunda kwanza izimya kamera reka tuganire gatonya kamera urayimenyereye uri umukinyi wa filme wagutinga neza oya izimya nkuko mwiza nk'ubiga mana yanje wakunze ba STV nagusabye basi ndabigusabye siko dukorane ikiganiro hanyuma basi ibindi turaza kumenya mu nyuma abifute ahubwo Fabio hano ibintu birakaze kwe biruka ivyatubaye kwa nene tutazimije kamera zimya kamera Tony reka tuganire Tony siko sinaje ngaha gukina filme sinaje ngaha kugira wani nzu nyitaba wananirwa no kwihangana kwe Dani iminota 10 n'ingahe Dani oya basi twenga basi ndamukiza abafana ba STV ijyambere wakubonye uco kuntu ushavuye kwe agasourire kamwe ego inzu bakunze ba STV muramaze kubibona tukumwe na Tonya naho byatugoye gutangura ibiganiro turi kumwe nawe n'umukinyi wa filme musanzwe mubona akina amafilme araza kutubwira ku buzima bwa filme n'ama-challenge ahura nayo muri cinema ndundi Tony ndamukiza abakunzi ba STV. Hi guys. Babwira n'akazina. Jewe nitwa Ishimwe Tonya Jasiela. Ndumukinyi w'amafilme. Kandi ndaho nabindi. Nzoza kaje ndagusabye. Ndibaza nabindi birenze kuri ivyo. Jasiela n'umwana wa kangahe muhira? Jewe muyandi imfura. Uri imfura umukobwa wa mbere. Inco bituma ukaze Jasiela. Umukobwa umwe. Mubahungu bangahe? Babiri. Tonya yinjiye muri cinema ryari exactement mbagerageje kuvyibuka filme nagiye kinini ndayimaze cinema ya mbere watangiye gukiniramwo yari cinema yitwa Ibara challenge bagiye birahura na muri iyo cinema yitwa Ibara byari zahe novuga ibintu vyagiye bikubangamira ariko uratangura kuko umuntu arashikirwa n'ibintu bimubangamira ariko aratangura kwinjira muri iyo carrière kwanza ubwa mbere ni carrière ni ibintu wagiyemo ukunda ushaka canke n'ibintu abagenzi bakwinfluenceje musanzwe nta muntu adahura na challenge mu kintu c'abana naho tubagira iciza canke kibi gitegerezwa kubaho intambamyi nyene abantu ugasanga barajija babwiye bige bintu wagiyemo n'ibiki wasaze ngo baragege bakavyakira kuko ni benshi babikina kandi n'ibisanzwe bivana na umuntu wese itano afise nuko ategerezwa kuyikurikiza ya feedback waronse mu bagenzi batangiye kubona
muri sinema batangiye kubona novuga muri sinema abagenzi famille babyakiriye gute Misanzo kubera bari basaza bazi n'umu TikTokers nyine byabatangaje byadanje no kuri TikTok n'iki birumva ibintu byabatangaje nyine ngo babone umenga ni ibintu binyadukiriye barabona nyine yuko ni bya bindi akunda nyine n'undi yagiyemo nanje wagiye urahura muri sinema wakiniye bwa mbere zari zahe ibintu byakugoye bwa mbere wavuze ati bwa bundi baracoka nk'uku canke wavuze ati kuruha nyene mu bisanzwe usibye uyu muntu ariko araba filime abamenye nakantu kamara iminota mikenya 30 akabona umenye ni gatoya mugabo kugira ngo ako k'iminota 30 bagaheze umunsi wose baba bawuhevye mugenda kuzuba hari naho mugenda n'amaguru hehe hari aho mugenda mukamara umwanya munini ibyo mwakinye mugasubiramo habaye ibibazo byinshi rero nizo challenge mage murahura nibaza yuko uhora ukurikirana amasinema y'ahandi mu bindi bihugu bigiye bitandukanye dufatiye nko mu Rwanda sinema yo mu Rwanda na sinema ndundi ndashaka ugire comparaison sinema yo mu Rwanda ibona gute mu Rwanda musanze nyine sinema yaho irateye imbere ubona ari iki baba barushije abarundi musanze kuvuga ngo abarundi basi abanyarwanda ngo basumbya gukina turazi kwatinga cyane ni kwa kundi nyene barateye imbere barakunze ibyabo barabikunze n'imiryango urashobora gusanga famiye yose ikina filime ugasanga umuryango wose abana umupapa umumama bose famiye nyine ikina filime ugasanga barabyishimiye mugabo sineza ngaha mu Burundi ko bihari ngira ni bakeya cyane gose kubera kandi barabitahura hariya ubu filime babifata nk'akazi n'ubundi nyene kugira ubwo mu bisanzwe ubu ni akazi ka leta woba wizeye akazi nitwe tugakeya akazi no ku muntu agakeya mu nguvu ziwe umuntu niwe agakeya nyovuga yuko urindire ngo narahejeje amashuri ngo ndaza kudepoza ahantu hanyuma ngo bampe akazi uragakeya wowe nyene buke ari ku ruhande hanyuma rero ugakurikiza tara zawe kugira ngo ushobore gushika kubyo ushaka hari abantu bavuga umukobwa aboneka cyane mu masinema yuko baramutinya abandi bakamuaborda abandi akaronka ba diaspora kwatoneye imeze gute bisanzwe ega nitwa dutinyitse bari bisanzwe no kwactinga nyine ntabirenze kandi kindi naco urinze umuntu arinze abura abantu bamwandikira vraiment kaba karabaye cyane sinzi ikibazo bafise nyine abantu barakwandikira nko kuri umuntu nyine bisanzwe bigiye ngo abari ibintu bya grave ku buryo usanga iki n'iki barakwandikira kumbure abagufana isinema iriko irasohoka uno munsi ni yahe hariho soka iyo nyene ibara iriko saison ya mbere iya kabiri ntiturayiheza numva niyo no kugenda agaforominga kera bayitwa ibara series ukina hall imeze gute bagenda babirabe bagenda babirabe ibyo ndizera neza ko bazosanga bimeze neza cyane gose kuri Tonya urukundo ruvuze iki nta kintu kinini ndabiziko mugabo nyine Tonya ari mu rukundo maybe birabaho gusa nabyo nzi n'ukuri Tonya ari mu rukundo nawe nihakanye nawe uhari nawe nihakanye arahari gusa reka ndabintu ko yashaka kuvuga amaze kubivuga ahantu henshi mugabo sinasubira ko oya ejo nibaza kutagisha vuye Tonya ubu ni sawa ntacu nakubabariye mugabo uzusubira sezera akunze ba Steve hanyuma wibutse na kino bategeza gukurabira ko bategeza gukurikiranako guys ni kuri Inkinzo TV tuba dukina iyo serie nababwiye yitwa Ibara series umuntu ari intéressé agenda irabe agire subscribe ana partage nyine base n'abandi babibone sibyo none hanyuma ndabakunda cyane mwagena mu kubatekereje ayijyambere nje ngaha jewe ntacu
nzoza ndaza ntaco kubera abafana mugabo wewe bakunze ba STV mwana mvuga imbere ya kamera n'umwana afise indero buke buke n'akaju gatuje umva ako kantu nashizemo ngo buke buke ako kantu harimo Jasiela agaki Jasiela ako kantu ko ngo buke buke ngo afise indero buke buke afise indero avuga buke buke nashatse kuvuga buke buke avuga buke buke afise indero vuga merci murakoze bakunze ba STV ndabashimiye ko namadukurikiranye ciao bye bye STV, every story matters.